Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu gihugu c'u Burundi, aho tuza kwibanda ku makuru arabana n'agateka kazina muntu, tukaza kugaruka ku makuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi ateye ubwoba, kandi akaba ari amakuru yerekana ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD ntaho bushobora gushikana igihugu c'u Burundi kubera amabi atagira izina ariko arakorwa na bamwe mu bategetsi bayoboka umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Turabigaruka ko mw'idonido ry'amakuru turaza no kubabwira ico imigambwe iriko irakora kugira ngo yihuze amaze ikoreho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubutegetsi bumaze igihe bwarashize abarundi mu ngorane, akaba ari ubutegetsi benshi mu barundi bavuga ko ataho bushobora kugeza abanyagihugu uretse kwica abanyagihugu ndetse no gutembya ubutunzi bw'igihugu. Akaba ari ibintu benshi bavuga ko bakwiye guhagurukira bakabirwanya, kuko aho igihugu kigeze uyu munsi ni habi cane, kugeza aho abatari bake babona ko Uburundi bugeze ahatemba. Umugambwe Sawanya Frodebo waraye wishize hamwe n'umugambwe Sawanya Frodebo nyakuri iragi ryandadaye. Bose bakaba bavuga ko icyifuzo ndetse n'intego yabo yo kwishira hamwe ari ukugira ngo bikureho ubutegetsi bwa CNDD-FDD bumaze igihe kinini bupfukamye mu nda abarundi. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu bihangange bikomakomeye, harimwo Generali Prime Niyongabo urongoye igisoda c'u Burundi, aho amaze iminsi agirana inama mw'ibanga n'ibindi bihangange, harimwo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, hakiyongeraho Generali Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Bose bakaba ariko barahura kugira ngo barebe uburyo ki batabara umugambwe wabo, ariko byose bakabikora babanje kwigizayo Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko babona neza ko igihe batakora akantu byanze bikunze amatora yimirije mu mwaka wa 2025 na 2027 byanze bikunze badashobora kuyatsinda, kubera ukuntu abarundi isinzi bamaze kubatakariza icyizere, kandi bakabona ko gutakaza amatora baba bagiye mu kaga gakomeye cyane, kuko bashobora no kugezwa imbere y'ubutungane kubera ibyaha by'agacamurwe urumwe muri bo akurikiranyweho, kandi bakavuga ko igihe ubutegetsi bwabugiye mu maboko atari CNDD-FDD byanze bikunze ibikorwa byabo byahagarara. Akaba ariyo mpamvu ari gukora ibishoboka byose kugira ngo bigizeyo Perezida Evariste Ndayishimiye, amaze babone uburyo ki bikuraho abategetsi ndetse bikureho n'abandi barundi bavuga ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwananiwe gutunganyiriza abanyagihugu. Nabyo nyine murabikurikira mw'idonido y'amakuru, aho musa kumenya byinshi mutigeze mumenya, mukaza no kumenya n'icyo Ndayishimiye ubwe nawe ari gukora kugira ngo arwane n'ibyo bihangange biriko biramurwanyiriza mu ruyeri rukomeye cane. Turaza no kubashikiriza ubutumwa buhambaye cane bw'umugumyabanga avuga ko byanze bikunze naho ayoboka CNDD-FDD kandi akaba ayikunda, kandi akaba yarabifashije kugira ngo ishike ku butegetsi, ariko yemeza ko aho Ndayishimiye n'ubutegetsi bwiwe bugejeje igihugu ari habi cane. Akavuga ko igihe Ndayishimiye rwose atahindura ibintu byanze bikunze abagumyabanga bagomba kumwiyereka, amaze bagahindura ibintu nk'uko banabihinduye mu gihe cy'amatora, igihe CNDD-FDD yaza ku butegetsi ku mwaka wa mbere, aho ibintu byahindutse kandi bikaba byarahinduwe n'abagumyabanga. Nabo bakaba bavuga ko igihe Ndayishimiye atakora ibishoboka byose ngo atabare igihugu, byanze bikunze ashobora kubibona mu matora yimirije imbere. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, weco usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni kakoryo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo.
umugambwe Sahwanya Frodebo waraye wishize hamwe n'umugambwe Sahwanya Frodebo nyakuri iragi ryandadaye kugira ngo barebe uburyo ki bakikuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ubutegetsi bumaze gutembya igihugu mu bisata nka byose by'ubuzima bw'abanyagihugu. Inyuma y'igihe kinini umugambwe Sahwanya Frodebo ucitsemo amashami wongeye gusubiza hamwe n'umugambwe Sahwanya Frodebo nyakuri iragi ryandadaye urongowe na Dr Jean Minani, Patrick Nkurunziza na muganga Yohani Minani bamenyesha ko imiryango yuguruye kubipfuza gufatana nabo kugira habe imihinduka mu gihugu c'u Burundi. Bo bemeza ko ari igihugu kigeze ahatemba kandi akaba ari igihugu cyishwe n'abasendede-FDD ku rugero rutarigera rubaho. Umugambwe Sahwanya Frodebo urongowe na Patrick Nkurunziza waraye wongeye kwiyunga n'umugambwe Sahwanya Frodebo nyakuri urongowe na Dr Jean Minani inyuma y'igihe kinini habayemwo ibice mu mugambwe Frodebo. Nk'uko biri mu rwandiko rwatewe ko umukono na Patrick Nkurunziza na Dr Jean Minani wo kwigenekerezo rya 9 Munyonyo 2024, bose bemeranije kwiyunga maze habe umugambwe Sahwanya Frodebo utagira amashami. Patrick Nkurunziza na muganga Yohani Minani bamenyesha ko imiryango yuguruye ku bashaka bose kwifatikanya nabo kugira haboneke impinduka mu gihugu. Kwiyunga kw'imigambwe ni kimwe mu bikunda kwibonekeza mu Burundi igihe cyose amatora aba yegereje, bagasanga ariyo turufu bakoresha mu gutsinda amatora. N'umugambwe Aprona nta minsi iheze abo ku ruhande rwa Olivier Nkurunziza bashize hamwe n'uruhande rwa Tasiano Sibomana kugira bitegurire amatora. Amakuru adushikira akaba nemeza ko n'igihe umushingamateka agatorwasa yamara kwaka umugambwe yatangiye kugirana ibiganiro n'iyi migambwe yombe kugira ngo izamwakire. Benshi bakavuga ko iramutse imwakiriye akitoza amatora yimirije imbere no matora ya 2027 byanze bikunze Uburundi bwatabarwa, kuko umushingamateka agatorwasa impamvu yaswe umugambwe seneri nuko abadede bari bamaze kumenya amakuru yuzuye ko igihe agatorwasa yakitoza ariwe waba umukuru w'igihugu, kandi bakaba baramaze kubona ko noneho kwiba amatora bitaborohera nk'uko byari byagenze mu mwaka wa 2020 aho agatorwasa yatsinda amatora ariko CNDD-FDD igakora ubunyonyezi nk'ubwo isanzwe ikora, bikarangira agatorwasa atabaye umukuru w'igihugu, ariko bikaba byarateje ikibazo gikomeye cyane mu Barundi kugeza aho nta murundi n'umwe ukifuza kuba mu Burundi kubera ubuzima bugoye buhari. Benshi bakaba batakibasha kwiyunguruza no kubona ibyo gupfungura bikaba bibura. Benshi bakavuga ko izi ari ingaruka z'uko barwawe n'abo batatoye, kandi bakavuga ko byanze bikunze bashobora gukora ibishoboka byose kugira ngo bahindure ibintu, ariko bakabona ko bigoye mu gihe umushingamateka agatorwasa atakitoza ngabe umukuru w'igihugu, nk'uko benshi mu Barundi babona ko ariwe warangiza ibibazo n'injyane bimaze igihe kinini biri mu gihugu c'u Burundi. Tugaruke ku mugumyabanga umunywanyi ukomeye cyane wa CNDD-FDD watanze ubutumwa bukomeye akabuha abatwara igihugu c'u Burundi, ndetse akavuga ko igihe batahindura ibintu naho akunda CNDD-FDD kandi ikaba yarabakuye kure, ariko nawe ashobora gufatanya n'abandi amaze bakayikurako kuko iramaze gutembya igihugu ku rugero rukomeye cyane. CNDD-FDD bagenzi banje mu ntahure kandi ndazi ibyo mvuga ko namwe mubibona. Igituma dusemerera dusaba ko ibitagenda neza byohindura n'abaturi imbere nuko tubibona natwe ntituri bato, kandi nuko tudashaka ko hari uwundi mugambwe okongera gutwara igihugu atari CNDD-FDD. Kandi burya nibyo benshi batazi, CNDD-FDD si yaba abantu mubona bashajije gusa hano kwifoto. No kuvuga ko CNDD-FDD atari perezida Evariste Ndayishimiye, atari Yandikuriyo, atari abigira abategetsi bakomeye, ahubwo CNDD-FDD ariyo abarundi bose. CNDD yacu ni inama
y'abanyagihugu yakoranye Perezida Ndadaye amaze kwicwa n'abatutsi urwo agashinyaguro ihezwa igwanira agateka k'abacinyijwe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatanu, umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri, umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ine n'umunani, umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu gushika 2005. nawe we mututsi ataco yagiriza rero urimwo rwose muri CNDD FDD. Abafaransa nibo bavuze ko uwukunda ahana neza kandi uwukunda uramuhana ukamubwiza ukuri, ukazobona uguhanura n'uguhana byose aba ari amahirwe akomeye cyane. Niyo mpamvu dushimye kuvuga amakosa atagira izina ariko arakorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ubutegetsi bugejeje igihugu ahatemba, mu gihe abarundi bakoze bishoboka byose kugira ngo CNDD-FDD ize ibatabare, ariko aho kutabatabara ikaba yarabinjije mu magorwa asumba ayo bahozemo. Mu matora yimirije rero CNDD ibimenye idahinduye ngo ikore ibyo tuyisaba, abayitwara tuzobahana tubibereke na jewe ndimwo, tuzabakura ku butegetsi nk'uko ari natwe twabashize ku butegetsi. Nta murundi yo kwemera kwama asaba abagize leta ico bashoboye ariko nabo bakirengangiza ico basabwa. Nta muntu n'umwe yotahura igituma leta yananiwe no guha igitoro abarundi kandi ibihugu byose bidukikije atangorane nk'izo bifise. Kongo irafise igitoro gihagije, u Rwanda rurafise igitoro gihagije, Tanzania irafise igitoro gihagije, Uganda irafise igitoro gihagije, ndetse n'ibindi bihugu byose birafise igitoro gihagije, ariko mu Burundi kubona igitoro bisigaye bigoye cyane. Ibibazo turimwo naho tuzi iyo byavuye kuva za 2015, CNDD niyo tubibaza kuko itegerezwa kurwereka ko ishoboye guhangana n'izo ngorane nyine no kwita kubiriko birabangamira abarundi. Njewe uko nibaza sinumva na gato ingene kubura igitoro kuva 2020 Perezida Neva agitorwa, kandi imbere yiwe gato za 2019-2018 kuri Perezida Nkurunziza atagitoro twari tubuze. Ntibyumvikana na gatoya, ntibyumvikana kubona tutarabuze igitoro ku bwa Nkurunziza wari wafatiwe ibihano bikomeye, ariko ku bwa Ndayishimiye kikaba kiri kubura ku rugero tarigera rubaho, nawe yavuze ko yakifatiye mu minwe. Benshi bakavuga ko igihe yavuga ko yagifashe mu minwe ariho ibintu byaciye biyangara gusumba uko byifashe uyu munsi. Uwo mugambwe CNDD itabyumva, uwo CNDD utabyumva ninde? Ikibabaje nuko ibura ry'ico gitoro ari ryo rica rituma ibintu byose biduga, ubuzima bukazimba mu bene gihugu. Ababibajijwe bakabifata minenegwe nk'uko umengo ntabyo babona. Birababaje kubona abarundi batagira igitoro, ariko ukabona Ndayishimiye ntacyo bimubwiye, ukabona arabandanya kwihageza ko atunze, aho avuga ko umurusha itunga yajya imbere y'abagaharura. Akaba ari amajambo abashavuza CNDD-FDD, byagera ku batayoboka CNDD-FDD bikaba akarusho, kuko bo babona neza ko igihugu cyishwe na CNDD-FDD. Ubwo abantu bashije gutya, ubwo aba bantu bagejeje igihugu ahangaha, ubu ngubu barabona neza ko hari igihe bazageza muri 2025 igihugu kigeze hehe. Ubwo aba bantu bashajije gutya kuri ino foto barazi ko ikiro c'ibiharage cyavuye ku 1400 muri 2020 gushika kuri 3800 muri 2024. Ubu barabizi ko cyavuye ku 1400, ubu kikaba kigeze kuri 3800 ku butegetsi bwa Ndayishimiye. Ubwo aba bantu bashajije gutya barabwirwa ko ikiro c'umuceri cyavuye kuri 1800 fabu muri 2020 gushika kuri 4000, ubu tuvugana muri 2024. Kandi byose ico mbona muri make bituruka ku ikena ry'igitoro, niryo risongera isibe. Nubwo hoba hariko harahinyanyurwa ibintu ku neza y'igihugu n'abene gihugu, twebwe tutazi umwanya ubaye muremure. Ibyo bintu nibihagarare n'ukuri, cyane cyane muri kino gihe kidasanzwe c'amatora.
bitari ibyo abasendedefted ntaco bazabona mu matora naho bakoresha igikenye kingana gute. Aha rero umbwiye ko imyiyamamazo izoba tukaza turabura n'igitoro cyo kuja kwiyamamaza mu ntara zo hagati, kozobwira iki abarundi mu myiyamamazo? CNDD-FDD turayikunda kandi tuzoyitora kubwo kahise kayo, ariko abo twashize imbere nabo bareke kurangara. Uyu ni umubabaro washikirijwe n'umuSNDD-FDD ukomeye cyane, uvuga ko aho igihugu kigeze uyu munsi ari habi cyane, kandi akavuga ko CNDD-FDD igihe itahindura ibintu byanze bikunze n'abari bari inyuma bashobora kwivaho, mu gihe amakuru dufise ari uko abarundi isinzi bamaze gutakariza icyizere CNDD-FDD, bakavuga ko atacintu na kimwe imariye abarundi uretse kugumya irya itunga ry'igihugu, abandi ikabanyuruza, abandi bakabapfungira mu dusho dutandukanye mu gihugu cy'u Burundi, bamwe ntibasubire no kuboneka. Ibi byose akaba ari byo abarundi bahera bavuga ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugejeje igihugu ahatemba. Tugaruke ku makuru twababwiye mu ntango z'aya makuru, aho twababwiye ko ibintu bitoroshe na gatoya mu bihangange bikomeye cyane bikomoka muri CNDD-FDD. Amakuru dufise kandi yizewe aremeza ko ibihangange harimwo Prime Niyongabo, hakazamo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverend Kuriyo, hakiyongeraho Generali Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere. Bose babona neza ko byamaze kubarengana, kandi bakabona neza ko ahantu Ndayishimiye abagejeje ari habi, kuko bo bamwagiriza ko ari usambuye umugambwe wose, byose akaba yarabikoze ku nyungu ze, atarabikoze ku nyungu z'umugambwe canke se ku nyungu z'abarundi. Akaba ariyo mpamvu ashaka gukora ibishoboka byose kugira ngo bamwigeze ku ruhande, amaze bazabone ico basobanurira abarundi, aho bazabwira abarundi ko ibintu byose ari Ndayishimiye yabyishe, kandi ko bamwigije ku ruhande, bityo bigatuma abarundi bongera kubizera, amaze bakagumya kubaha igihe cyo kubarongora. Ariko benshi bakavuga ko ibi babitekereje byarabaheranye cyane, kuko uretse no gukunda Ndayishimiye, abarundi nta muSNDD-FDD bagishaka kumva, kubera ahantu igihugu kigejejwe n'uyu mugambwe, aho bamwe n'abandi bemeza ko naho ibintu byagiye bigenda nabi mu myaka yatambutse, ariko ko nta butegetsi bwigeze bugeza igihugu ahatemba nk'aho ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukigejeje uyu munsi. Yaba Prime Niyongabo, yaba umushikiranganji wa mbere, yaba umunyamabanga mukuru, bose barabona neza ko ico bakora ari ugukura Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko Ndayishimiye nawe akaba ari gukora ibishoboka byose kugira ngo abigize ku ruhande amatora azagere ari we gihangange gikomeye cyane gisigaye muri CNDD-FDD, dore ko we avuga ko igihe ibyo bihangange bikiri iruhande rwiwe canke se bigikomeye, byanze bikunze bizamugora gutwara igihugu cy'u Burundi igihe kirekire. Aya ni amakuru tukibandanya gutohoza, aho tuza kuza tubaha byinshi bitandukanye kandi byerekana ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugeze ku iherezo kubera ibikorwa bigayitse bumaze iminsi bukorera abarundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.